Nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga. Amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka. Muramenyeye mu kiganiro nyibutsa akaranga gica ku murongo wa YouTube kuri nyibutsa akaranga TV. None rero haheze iminsi ndaberetse ico arico umugina. Murabona yuko n'umugina ari wo urara iswa, ivyo mwabibonye. Abatarawumenya babanze basubire bawurabe bawiyibutse. Abawuzi ni vyiza, abatari bawuzi nabo bawumenye. Nukuvuga abari bawuzi ni kuwiyibutsa, abatari bawuzi nabo bawubone. Umugina akagwanira nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga, nyibutsa akaranga. Umugina, uyu n'umugina. Ego nagomba kugaruka rero mu mayagwa y'ikirundi ico umugina wazanye nuko turonka aho bita imugina. Imugina aho maze gushika ni ku rubibe rw'Uburundi na Tanzania, uciye hariya muri komine Mabanda ni mu ntara ya Makamba, ni ku rubibe. Aho narabonye rero ahantu hitwa imugina kuko narahishikiye, nca numva rero n'ahandi bita imugina mu ntara ya Cibitoke. Hanyuma baravuga n'ayandi majambo, gusura umugina, gusura umugina. Ego hakaca hava n'imvugo ngo uragasura umugina. Hanyuma uca wumva rero n'abantu bo ku mugina bavuze ati abantu bo ku mugina nibajya muba mubana, abantu mu kibano. Niho wumva yuko havuye abantu bo ku mugina. Umuntu yagize urubanza yarategura icicaro c'abantu bo ku mugina, hama agategura n'ikibanza c'abashitsi, hanyuma agasubira agategura ikibanza c'abashitsi biteka. Abashitsi baba kubiri, hari abashitsi hakaba n'abashitsi biteka. Ibibanza ntivyaba bimwe. Hagaca haba rero n'intahe yo ku mugina. Mu Burundi bwari bwubakiye mu guca imanza, hari abashingantahe batatura abantu. Hariho rero intahe, harabaho intahe yo ku mugina. Mu nyuma havuye intahe yo ku mugina, haraba n'izindi ntahe gushika bashikire Nzirihera ibwami. Kuko igituma bavuga ibwami ko ari Nzirihera kuko nta yindi yungururizo waba ufise, nta rindi yungururizo waronka, yari inzira
ihera. Nuko rero bakunzi b'imico n'akaranga vy'Uburundi, amayagwa turonka ku mugina yoba arayo, ego insiguro mu bindi biganiro vyo hanyuma mbe bavuze gusura umugina vyasigura iki, intahe yo ku mugina yoyo mwayumvise, abantu bo ku mugina mwabumvise, no gusura umugina ngira ngo uba uriyumvira ico coba kivuga. Keretse nko mu Rwanda turashobora kumva bavuga ngo ngiye gusura abantu, ego gusura umugenzi ni imvugo yoba isigaye nko mu hanze y'igihugu c'Uburundi, ariko murumva yuko muba murumva insiguro. Mugire amahoro rero, tuzoba dusubira.